nahavuye ninjira igipolisi ubwa mbere ninjira igipolisi 2013 2014 ndaja mu gipolisi ndi muri formation Ingozi baca baranyirukana bimaze kunyirukana ndavuga ati kibasahabaye iki birashika umuntu akaronka kanya ko kuruhuka akaja kuramutsa umuryango akaja kuwanga cupa canke nk'agafana bivanye n'icafata canke akaja kuryama karuhuka ujya mu mwanya abandi bafashe nange cyane uha ibikorwa byo kuririmba kugira ngo nanjye sifisha kanya ubusa kubera nanjye niyo mpano imba naho kuni talent nawe n'Imana kandi Imana izotekeza kubimbaza kwa data telefone yamayuguruye kandi ntisona okipe telefona kuriya nimero. Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing. People then call me Kodi Mr. Black, the first king from into the Badiran. Yes, inogenda baramutse ndabaha ikaze mu kiganiro cacu ari cyo kwanya. Ga kuri Akamo TV mu gishikirizo na jewe Kodi Mr. Black. Nongera ndabifuriza kurangiza umwaka neza. Ndabizi ko muri ko murarangiza umwaka hirya no hino muri ko murategura amafeta agiye atandukanye. Yes, ariko nanje sindabanyoteza mu kwaza n'ibintu bitesa intahe zigiye zitandukanye, ibiganiro biryoshe bishanga nyene ku televiziyo Akamo TV. Yes, simba ndo umwe mbafise umu-invite umukobwa cyangwa umuhungu. Uno munsi ifise umuhungu ushobora kwibaza ati ni monoki n'umusirikare ngabo y'igihugu babandi birigo baragenda turyamye babandi batagoheka mu mutekano w'igihugu. Uno munsi nabo basaniye kuri televiziyo za Akamo TV. Yes, tugiye tuganira ibintu bigiye bitandukanye mu dutiza amatwi n'umwanya kugira tuyage ibintu byinshi. Shimire cyane abantu bakoze subscribe mu bandanya kudahengeshanya kugira tubone ko muri kumwe neza cyane mu kubandanye musangiza ibikorwa byacu abandi kumbure natwe tuzogera kuri ya ntambwe tubaha ibintu buri mwanya uko mubishatse. Yes, kandi muri kanze sindamurishisha amajambo aramutse abakunzi bacu anatwidondore by the way. Ni mugira amahoro y'Imana yongera abane niko bavuga ashaka kuba tugire Kristo kuko Kristo niwe Mana. Yes, akazina nitwa Ndayisanga Chamari habanze ku izina ry'ubuhizi DJ Komando DJ Kodo. Kubera iki DJ Kodo? DJ Kodo rifise aho ryavuye kuko umuganugana kariho bashobora kutubwira iyo ryaje riva iryo zina DJ Kodo. Nararivuze mu kiganiro giheruka ni abakora ikiganiro ririmo nibaza ko ntukugwa ndarisubiramo. Urashobora kuba warivuze ku indi televiziyo ariko ano kuri Akamo TV turakeneye kurimenya n'abakunzi bacu bavuga ati DJ Kodo ryavuye nga. DJ Kodo je ninjiye mu gisirikare sangwe ndi umuntu afise morale hamangeze mu gisirikare banyita DJ Kodo. Bamaze kunyita DJ banyise DJ ndakora formation ya mbere ndayiheza. Wavuze imiziki wari mu DJ wazura kujya kuntu yo usanga aho murara abandi kujya kuntu usanga nyene ugiye tuntu turyohera abandi niho iryo zina ryaca bacanyita DJ kubera narakunda kuririmba indirimbo iz'igihugu nkaremesha ingabo nkuko usanga nkunda kubikora n'ubu ku myaka maze mu gisirikare yaba abacumi nkaba primutama tigo turakora gukora igihugu ntibirambirana uma wakoze izende DJ Kodo. Maze guheza formation ngiye guca Berever Gitega niho rero hacaja ku kazina Kodo tuvuye muri komando kabisa. Tashaka kumenya mbe eske DJ Kodo n'umusore canka rubatse imeze gute? DJ Kodo n'umusore yihanganye kameme uvumirivu hura mbivu cyangwa uri muri babandi batinya kurongora ngo motifu bikini biki umukonza ntatinya ahubwo byose ni ku murongo. Bashobora kuba udatinya wo muri ko muragwana ugatinya umwe muzobana birashika ariko je sindi muri abo. Owe rero tuvuge yuko utarabitinya ahubwo n'igihe kitaragira kabisa. Nta kibazo ufise n'igihe kitaragira igihe nicagera Imana ivuze ati ego when God say yes no one can say no kabisa. Imana ivuze ati biraba nuko tibandaniza ufise nahe
kiye kutubwira kumbura za gufasha abantu benshi donc sinzi ko tora kanya ko ijambo ryo rarifise kugira uyagira ariko radukurikirana ntarandiriye DJ Kodo nkiri muto narifise objectif yo kuziruka nka umwatlete ko narakunda sport cyane naragira sport bihagije no kwishure naserukira ama etablissement aho nagenda ndiga naca mu athlete hari n'ibikorwa bimwe batanuma kubera ubangutse narifise ariko uko nagenda ndatera intambwe narabona abapolisi nkabona barangyoheye nkabona abasikare nkabona barangyoheye ariko muri ico gihe nahavuye ninjira igipolisi ubwa mbere ninjira igipolisi 2013 2014 ndaja mu gipolisi ndi muri formation Ingozi baca baranyirukana bimaze kunyirukana ndavuga ati kibasa habaye iki kubera abashefu wane ntibashaka kukwirukanira ubusa habari impamvu ndagenda kubera mbuza akazi amazi turwaju ntashobora gufungura gatoyi umuntu bashaka kumwirukana bivuye ku ngwara cyangwa ukamwirukana bivuye yuko atamerita ivyo bintu harimo we ico gihe bari bagoye sinzi ico bampoye ariko bobo barakita ico bampoye kuko ntibari kundenganya kameme ego kuko nk'abashefu ababazi gituma ni gituma ikintu bakigize ego nuko uragiye mu gipolisi barakwirukanye byarangiye gute mbo maze gushika mu gipolisi baranyirukana wamenye ngo baranteye bampaye courage ibyanciye intege maze gushika muhira ndatelefona Garafrere abini Bujumbura nanjye ndi mu kindo mu Gitobe aho nasanzwe mba namaze turwaju ntashobora gufungura kubera ngo ndabuza akazi hajye ubuza akazi ku bihe by'ubu wasanga ari hatari cyane ndavuga ati ko bigenze nzobaho gute bizogenda gute hanyuma ncameraho nyene ndagira sport kabisa ndavuga ati ngomba niyaterene bati nzotumemba umwatete kumwe navyifuza nzoserukira igihugu ariko kubera ko ntaratazaruta mbundare makate ndambarare asumbana arutwa na makabanzo nandare naciye mvuga tiko bigenze uko rero ngomba nkoruko nakora sport kabisa kubazi mu Kirundo narashobora kuva ahantu bita mu Kirundo ku ntara kuri province nkaca nkoroka ivumbi nkaca nkora ivyo bita amapompage n'amafrigition mpejeje nkaca nkoroka ahantu bita mu Gitobe nkaca mu Gitobe nkaca ku musozi bita kuri Nation nkaca subira mu Kirundo ku ntara kuko niyo nahisangwe niga nakorana n'umuzungu w'umuhinde mu guhingura parufe mu giti bita umuvyintira weze umuvyi bakita umuvyi yamwageze ko mu Kirundo ko kigeze kubonekayo cyane ya societe yarengo n'umuzungu w'umuhinde hajya twarakoranye bigeze ngaho rero niho naca mvuga ati ngomba nkore sport gushika yaho nzoshobora kugira iki kuzoba umuntu rurangira ngo ku bintu bya sport hanyuma cyarumva igisita barangaje 2015 tahore ngo maje mu gisirikare naho ntarataze ndabe kabisa kuko ubuzima no kurondera so kuronderana drive it checking it not checked kabisa no kuvuga ica ndagenda maze gushika muri sport turiruka ako harimo abatlete bakomeye bavuga ati je niruka minota 90 mu kibuga cy'umupira nkagira iki nanje ku mutima sinavuga avuga ati je vraiment kuri sport nakoze ndiyizi neza kandi nasenze Imana nizeye kuko Imana icyo yamvuze ko ni ikizi baca barasa kujya kuntu barasa hejuru nyene mu kirukanka cyo turavuduka mbona bamwe kuva ngana hajya ngo je birase ngo yongera kuvera ngo sigwanye ngo genda mwiriye tugenda mwete kigabe tuje bira nanjye ahubwo isupi numva zitanguye kubuza nawe wiruka ikomeye ntangura kuwadubura umwe kuyibona umwe kuyinda wadubura gushika yaho shika mu bambere ariko ku mwanya mwiza cyane n'ubu uwo mwanya sindongera kugira kubera iki Imana yari yavutse ndagenda ngeze mu gisirikare rero haci iminsi mike baca batuma ko mu gisirikare hama turagenda aho dukorera formation turakora ikindi kibazo kugira ngo barabe ko barakenya amanyanga turakora ikindi kibazo turasa turirukanka turakora n'ikibazo cyo kwandika igifaransa n'ibiharuro byose ndabitora ngira amanota meza hanyuma ndatangura formation ndayitanguye murare n'ibindi kuryoherwa ndatangura
baca DJ maze amezi abiri muri formation baca DJ ndakora umwaka ndawuheza hanyuma iyo formation irangiye ndaja kuri tele mu Ruyigi ndakora mu Ruyigi ndakora hanyuma nahavuye nja guca centre commande Gitega mu gikomanda Berever ya Berever maze kuyica nurutse neza mvuye kumanura bere hejuru niho caja be bayica gucururira kuko ara hano uja kuyimanura ngo warayiciye urayica mugabo nta cyama cyoroshe kugira uyishire ku mutwe naho nyine sako wakoze sako wakoze niyo bonere umukomando yambaye Berever zo mwubahe azozo mwe kuko aba yaritanze cyane gose ko kugira ubone urayiciye bisa nyine kuba wihanganiye byinshi ubwa mbere wambara iyisa gusa ubwa mbere nta bere nari bwaje barayica ijya mbere urayica ariko mugabo hari iyo bitavere niyo bere novuga je yangoye guca byari bimeze gute okay maze kuyica maze kuva hejuru niho waca umukomanda yadutwara kubera morale nari ifite cyavuga tu rero ko dokaragiyeko cyane ko amashiti ku mutima tubureka kazena kanje kariyongereye kwajaja ko DJ Kodo kushika ni sign twa DJ Kodo abandi bacavuga ati kubera ko Imana ivuze ati yego iba yemeje ati say yes nako gacakara fata nako DJ Kodo do say yes kabisa nuko urumva rufise mokare bakwita DJ ndashaka kumenya we iyo mokare nayo yo wayikura iyo muhale je nkiri muto naja mu mihari y'ubutumwa hajya muri Kiliziya Gatolika ndumusaveri ifise indagano zibiri ndumusaveri uwo Gatolika kujya kuntu umuntu akurira mu muhari urashaka kuvuga ati ndafise impano cyane hajya mu mashure abana turi mu mashure y'intango kujya kuntu barimbira amanota bageze ku izina ryanje etablissement yose yaciza ko baba bazi ko ngomangira ibintu bidasanzwe kandi narabikora kabisa baba barimo bagatora amakameramani naye nkafata ibintu Jesse ntibizohagarira nga je ngo inze nkora indirimbo numvise indirimbo sose shasha nacha ndayifata ku mutwe yose nkasanga nayifashe kabisa ego nkisanga nayifashe nyine ntandi muri yasohoka za Mr Nice zose nandazize ku mutwe ego zaba niyo mungi baso indirimbo zose nayifata ku mutwe direct nanyisha ngati nangiye ngo inze nandike indirimbo yiwanje niho rena cyane indirimbo bita Kirundo Nkurate y'intara aho mvuka yitwa Kirundo Nkurate ego no kurayishize hanze urumva yari kwari gutangura kariyeri yawe mu muziki byari bimeze gute nta bintu byari bigoye cyane wavuga ati ibintu birashobora komera intambamye sisubire kubana muri entreta wabitanguye ukiri ava yuko uja mu gisirikare cyangwa wari uri yo ndani nari iyo ndani anamaze gushika mu gisirikare ego kubera iryo zina bamaze kunyatira ngo uyatira neza ukatigwa neza ego umuntu yari yanyise iryo zina DJ ndamukunda cyane Imana muhezagire yarahize ko kazina ko wiza ukazina cyane bwa ati izina ntiryoherera nganye nzateza kuzamura impano gushika ishitse kwe kuyabana azobona katataye umwanya kubwo yakoranye n'Imana cyangwa ati heza yigo mwakoranye n'Imana dusenga dukira ubuja dusimba imanga ivo kabisa uratubiye kwanditsa indirimbo Kirundo kugeza ino soft indirimbo zingana gute indirimbo fise ni nyinshi ukeneye kuzira cha kuri YouTube hari yo bita Kirundo Nkurate Burundi gira ijambo ni mama kusema yo guhana urwaruka nzama ndirimba intare ingabo z'u Burundi Burundi gira ijambo n'izindi naho ngeze mu gospel sinzi ko mu kiganiro giheruka narabivuze ko fise gospel ya naranitse album yitwa Senga naho uzokwishurwa aha vuba iri mu gusohoka vuba cyane muratanga kumva indirimbo 3 za mbere zigiye habona ego no kutwinjirira muri kariyeri yawe yo muziki ndashaka kumenya uko biba bimeze gufatikanya amabanga y'igihugu no gukora umuziki eske biba byoroshe ntibyoroshe na gato ariko byose byorohera ababikora byorohera kuko ikime cyose ugihaye umwanya wacu kireza kigenda neza niba ndi ku kazi ndavuga ati ni ku kazi niba ngiye kuririmba navuga ati ngiye kuririmba kimwe cyose nkagira umwanya wacu ndi ukazi nambaye bere nambaye tene igihugu mba n'umusigari mba nambaye nyine umusiko w'igihugu ngeze kuri kamera ngeze muri cyo kuririmba ica nifatamwe nyine bya bintu nyine byo kuririmba nyine naco byumva nkagira ya morale kujya nyine kuko umuntu wese ashavura igikoko bivanye n'icyo urimo rero uraheza
kuyisha ku ntumbero yacu iba kita target kumera no muri mu gisirikare usanga hari bavuga cyane cyane ko ahantu hari indero nyinshi cyane hari aba chef utegezwa kuba cyane ndashaka kumenya ukuntu baba bagufata ukuntu baba bakubona muri ivyo bintu vy'umuziki n'amabanga y'igihugu eske bo bibagwa neza cyane hari intambamye intambamye nimwe hari uretse ko kuba ndi umukristo no gusenga nkabasenga no kuvuga mu gisirikare twese nta ubuzi wabuhari kandi turakora igihugu nkuko mugena muyibona ko igihugu gicungerewe murabibona hajya rero birashika umuntu akaronka kanya ko kuruhuka akaja kuramutsa umuryango akaja kuwanga cupa canke nk'agafana bivanye n'icafata canke akaja kuryama karuhuka ujya mwanya abandi bafashe nange cyane uha ibikorwa byo kuririmba kugira ngo nanjye sifisha kanya ubusa kubera nanjye niyo mpano imba naho kuni talent nawe n'Imana kandi Imana itutekeza kubimbaza ndashaka kumenya style ukunda kuririmbamwo nawe uravuga ati ukunda kurimba reggae ese kurimba reggae yonyene cyangwa hari izindi ndarimba reggae ndarimba na style ya Sebeni ujye mu ndi w'abakongomani ego ndakunda kurimba na Afrobeat zose ndaziririmba kabisa ndashaka kumenya artiste militaire ndashaka kumenya indirimbo basi mu kwandika ico wisunga kugira uririmba indirimbo yawe ico nisunga nko entre hariho abantu kugira bandika indirimbo bivanye n'ibihe barimwo akandika abaze ivyo biharimwo donc imyandikire atandukanye DJ Kodo yoba yandika mu buryo buhe nk'umusirikare nakuye ko ndi umusirikare ndirimba indirimbo z'igihugu iz'igisirikare n'izimana ubu ufise nka target yo kwandika indirimbo y'igihugu ndabanza nkibaza ku gihugu cyatanguye gute abakibone byagenze gute niba ngomba kurimba indirimbo y'igisirikare n'abantu mu gisirikare dukora kunuku no shaka kwandika indirimbo ivuga ku gisirikare kugira ngo na abasirikare ndabahe morale ibintu nk'ivyo yego kabisa turashaka ariko DJ Kodo atubwira igituma atagirane atarimba indirimbo z'urukundo mu gihe arizo zeze muri kino gihe hari nazo zifatisha cyane indirimbo z'urukundo ujya kuzirimba no ziririmba ariko kubera ko iyo target yo kuri indirimbo z'urukundo siyo ndimwe ubu je namaze guhitamo kurimba indirimbo izimana izigihugu n'iza gisirikare izo yenzo nahisemo kuririmba kandi sindatasubira inyuma kandi n'izigihugu n'iza gisirikare ubunye sano wahagaritse gato zobisamo hanyuma ubunye ndiko ndirimba indirimbo z'Imana nyuma ya album senga nawe uzokwishurwa nzoguma nandika izindi ndirimbo z'Imana kugira ngo twamamaze ubwambi bw'Imana ko ugwaruka gubu gituma nahisemo guca nandika indirimbo z'Imana naharuwe ugwaruka gwinshi ubunye ntirufata umwanya ukwiye wo gusoma ijambo ry'Imana ego gusoma ijambo ry'Imana birabagora ariko umuziki barawutama kandi bararyoherwa najema ati kugira ngo rero cyo nkasoma ijambo ry'Imana nkasoma neza hamaya nkacandika indirimbo iri mu ijambo ry'Imana kugira ngo nibumva kajya kadiho basi kaba kwiga kugira ngo kaba kugira ngo bashobore kugira iki kumviza ayo majambo y'Imana gutyo dukomeze guhinduka no gutera intambwe mu gihugu cyacu Burundi ndetse no kwisi yose kabisa nuko twibandaniriye uravuze ko muri no minsi uri baha indirimbo z'Imana munarijya cyane ugwaruka kubu udasigaye ukunda gusoma ijambo ry'Imana ukagerageza kuricisha mu ndirimbo kugira bayitahure byose ni ibintu vyiza cyane kabisa nuko watubwiye byinshi bitandukanye ndashaka kumenya intambamye nyamukuru ukunda guhura nayo muri uwo mwuga wawe donc ukora imyuga ibiri umaze kuba uri ngabo y'igihugu kabana muri rimvyi ndashaka kumenya intambamye nyamukuru ukunda guhura nayo intambamye nyamukuru mereye nko kuri abantu badukora umuziki abaproducteur bajya abantu kabisa urashaka gukora indirimbo ugasanga imaze nk'amezi nk'atanu itarasohoka nk'ubu hari nk'indirimbo nakoreye ku muproducteur yitwa Kremeni hariya mu Kibenga izo ndirimbo zimaze nk'amezi nk'atandatu nakoze indirimbo 3 z'Imana n'ubu ntarasohora nizeza gukorwa nk'iyo ni intambamye kandi waramurisha naramurisha amafaranga yose pura ariko ntagomba kuzima ngazimpe arashafite indirimbo imwe ntareza kuyima kugira ngo ayime kandi namurisha amafaranga imbere kugira ngo nanjye bikwabye ndabizana kubisa ukoze indirimbo ukayiheza ukayiriha ubugomba ko uyitora
ukayitanga ku mbuga kugira ngo uyumvize izindi ndirimbo nkuko usanga ari karamugaka cyane gose mugabo sishika intege ivyo ndabizi ko bibaho shetani aratugwanya gose abakozi b'Imana aratugwanya tuzokomeza dukore nta kibazo na kimwe yego amande iyo ndirimbo iri muri iyo ndetse no kora izindi zibiri natse iyo bita twarose Silence niyo bita telefone y'Imana zonye ziri muri iyo mu minsi zirasohoka murazumva n'indirimbo nziza cyane zizoryohera abantu benshi ndazi benshi bazobenezerereko yego nuko uburyo kenshi abantu bari muri umwuga wo kuririmba canke tugenegene mu rusange bakunda guhura n'intambamye y'uburyo bakoresha kugira basore ama video meza ndetse n'ama audio ndashaka kumenya DJ Kodo bimeze gute financement byifashije gutarafise umuntu amufasha mu bintu by'uburyo cyangwa niwe yikoca ubwiwe ku bintu by'uburyo ntituronka abadufasha kuko kugira ucushokora umuntu agufasha nuko uba wakoze cyane ibikorwa rero birivugira je ndacyakomeza gukora abafasha ntibazobura kumwe n'Imana izobazana ego ndiko ndakora nka video nakoze ya Paroisse Bugwana iyo video narayikoze iyo hari umupadiri yahora ari padiri mukuru wonye yaragiye yahora ari padiri mukuru Antoine nzopfa namwibagiye yarambaye hafi cyane mu kunyereka ko bishoboka ko noririmba indirimbo z'Imana yarambaye hafi cyane mu kundemesha mu kumpanura ndetse no mu kushikikira muri binabiriya mu kumwanya wo kurimba imbere y'abakristo kugira ngo bose babone ko ufite impano nkaho yarafayije cyane gose ego nuko umuririmbyi wacu mwavyumvise ko asanzwe yandika indirimbo mu buryo butandukanye shaka kumenya nk'umuntu yo gukenera akavuga ati DJ Kodo ndamukeneye muri evenement kanaka mu rubanza rumeze uku yo gutora gute mbese eske biba vyoroshe kuntora ni telefone ubuhinga bwaraje ni telefone telefona ufise mariage no gutugara mariage bikagenda neza ko apari yawe ndafise n'ugwaruka rubikora neza gwitwa Club des Jeunes Missionnaires dusanga turimba indirimbo z'Imana tugatamba n'indirimbo za mariage turazitamba tukazirimba mbwiye Jefise mariage kanaka ndashaka kugutegura ururirimbo rujanye na mariage ndashaka kuvuga ati Jefise nk'isosiyete kanaka ndashaka gukora ururirimbo rwa societe bikagenda neza iyo societe yawe ikamenyekana ibyo turabikora neza abadukeneye batenga udutelefona kugira ngo bakore promotion ibikorwa byabo bigende neza yego nuko mu Burundi dufite abarimvyi benshi bamaze kugera aho bageze ndavuga umuziki wabo umaze kumenyekana cyane donc ni yihe ndoto DJ Kodo bafise bati umu artiste ndavuga wo mu Burundi ho nganye ni wacu bati umuntu dukoranye ndabona yo mpindi ntambwe irutiyo ndiko ibintu bikagenda neza kubera kenshi ukuranye n'umuntu babagenzi babantu bamufana bamwe bamukurikirana nawe usanga bariko barakumenya cyane niwe muririmbyi uvuga ati uyu muntu sebo dukoranye ikintu cyo bari moto no kuvuga mu Giswahili niho bavuga bati usitamani vya mwenzako ntibifuze vya mugenzawe yego nivyo turashaka gukenera abadufasha mu gihe nobona nko mu gospel avumye ari indirimbo z'Imana ari indirimbo z'igihugu ari indirimbo yo shaka kuri indirimbo z'igisirikare wonye nshaka kumubwira kafasha kuko handimo z'urukundo ndirimba ko abarimvyi benshi tumaze kubona bari indirimbo z'urukundo ibintu nk'ivyo mu gihe rero nabona nko mu gospel azi kuri indirimbo z'Imana turakorana nk'ubu haro twakoranye indirimbo yitwa Migo Gospel Espoir twakoranye indirimbo zibiri iyo ndirimbo telefone y'Imana niyo twarose Silence narazanditse arasaba featuring yumvise umudiho wazo hama ndamuha featuring kugira ngo dukorane twese ko mu bikorwa by'Imana bisaba ko dufatana mu mugongo yego kuko igikorwa si cyumwe turi ku rugamba rwo kugwanya satani n'aba diamond bice mu ndirimbo dufite abantu benshi bakeneye gusupportinga kugira bakoze impano z'igihugu shaka kumenya ni iki kintu usaba wewe nk'abakunzi bacu canke abakunzi bawe muri rusange kugira bakumotive mu muziki wawe bituma udacika intege ahubwo ukoresha ingufu zidasanzwe za ngufu z'umurengera nyene zimeze umukozi ico dusaba ntikibuze turashobora kuvuga ati hotera nko mu gihe bw'amafaranga nko mu video nizo ndirimbo nakoze sindabona aho nzokura amafaranga yo gukora video
nk'umuntu ariko adukurikirana amaze kuzumva zasohotse arashaka kuvuga ati video irangyoheye tumuhungu tereka tumuzamure mu kwamamaza bwa butumwa bwiza biciye mu ndirimbo atereye mu buryo nka sponsor y'uburyo bw'amafaranga izo video zigasohoka iyo bakoze igikorwa cyane ko ni indirimbo nziza cyane ko nivuza kuzikora video harimo message nawe yumvise ucubana na video yayo byo gufasha cyane kandi mu telefone y'Imana urazi ko kenshi je navuze ati telefone imbere yavyo telefone mu bwami bw'ijuru ko telefone zameho mwisi kenshi usanga ziri okipe ako telefone y'Imana nizo na okipe ntihera umuriro yama yuguruye umwanya wose telefone y'Imana yama yuguruye isengesho rero niryo marezo yacu ituma telefone y'Imana isona kabisa kabisa abantu bumvise indirimbo telefone y'Imana ushobora kuturimbira karofe kuturimbira na nuzenya verse imwe ama tubandaniriza nta n'ingorane yego telefona mwijuru kwa data telefone yamayuguruye kandi nisona okipe hoya telefona mwijuru kwa data telefone yamayuguruye kandi nisona okipe hoya telefona mwijuru kwa data telefone yamayuguruye kandi nisona okipe telefona kuriya nimero idahinduka twarayihawe twese rondera uzoronka dodora uzugururirwa nusaba uzohabwa Imana n'urukundo rondera uzoronka dodora uzugururirwa nusaba uzohabwa Imana n'urukundo senga mukuri senga mukuri telefona mwijuru kabisa. Asante sana mukurangiza ikiganiro cyacu turashaka ubwira ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri abo bantu badukurikiranye ubone ko turi mu musozo w'ikiganiro. Icyo nubwira abantu badukurikiranye nuko boshigikira abantu bafise impano. Urashobora kuba waratewe iteka ryo kuronka ibintu ukaba ufise amafaranga menshi cyangwa ukaba ufise umutima wo gusenga badusenge twe dufise imana abafise amafaranga baduterere kugira ngo dukomeze uburundi bwacu mu masengesho n'akarundi twasize imana imbere kamene ego mugere bodushikira ibintu byogenda neza nuko turangiza umwaka wa 2024 twatuje mu wundi mwaka mushasha. DJ Kodo wa 2024 na DJ Kodo wa 2025 bitandukaniye tumwitegeye kwiki? Umwaka wa 2025 tugiye gutangura hari ibikorwa byinshi mugiye kuzobona bijanye n'indirimbo z'Imana, indirimbo nyinshi cyane zizohindura imitima y'abantu benshi bakarema mu mutima, benshi bagahinduka. Eka ndiko ndasaba Imana impe mutima mweranda kabisa kugira ngo shobore kuririmba by'ukuri ndongo na mutima mweranda indirimbo z'Imana kugira ngo benshi bakore muri mpwemu ubujya buhagarare aba inkozi bizi abanebwe bahave kugira ngo uburundi bwacu tubuteze imbere ndetse n'isi yose ibone ko Burundi ari paradise kabisa. Twayaze neza ndashaka oriente abakunzi bawe n'abakunzi bacu ahantu bashobora gusanga ibikorwa byawe kugira nabo bigire ico bibunguyeko. Ibikorwa byanje ushobora kubisanga kuri channel yange YouTube DJ Kodo. Ucyandika DJ Kodo ubwo nyene indirimbo cyangwa tuzibona ushikira kuri video ya Paroisse Bugwana. Video ikoze neza cyane yakoze kubinga international. Ego yabutwa uburyo bwinshi. Ego nta buryo bwinshi. Ego na sponsor ngira yavuye kuhora Imana yo mwijuru. Kandi wantereye wese Imana muhezagire. N'abanyama hafi bose base amaze kunterera bose kuri album senga nawe uzokwishurwa. Ndabashimiye gose Imana ibamezagire cyane. Beshi na tuto invitation bataranterera mbwa nizere ko bazonterera kuko ngo bihira igihe ntibihira inzara kabisa. Asante sana DJ Kodo reka shimire cyane umuntu wese yaravye no video kugera inahere. Ndazi ko muturaba muri benshi mu Burundi mu Rwanda bari muri Europe no muri Asia, Saudi Arabia, Oman n'andi henshi muri Amerika na Canada. Turabashima cyane nako mutagira kugira mutwereke ko turi kumwe natwe nako tutazogira kugira tubahe ibintu biri top, ibintu biri update, ibintu biryo sana. Je nitwa Kodi Mr Black
turabakunda cyane.